ahanirirwa ku mahiri ndara ku mahiri ariko byose narabimenyereye kuko ni nk'injya y'ubuzima bwanje ivyo ntacyo bitwaye gusa yamuhoye ubusa imbere yo kaja kumukubita ntimwari mwabiyaza ko bazuka musigura ati ibintu bisanzwe twahuriye naho ni naka jewe tuyagiki tuyaga inama yo kukubita umuntu oya ntibishoboka sishobora kwinjira muri iyo nama vraiment atangaye kubona mziye ama message bandikiranira yaratangaye so hariho yindi discussion yari hari ku ruhande apare izo foto niyo mpamvu yatangaye nawe nyene ntabwo abigize niyo mpamvu yagiye mubu yanazimaza komana amahembe ni shavu buya tuzotena tumvikane ujya n'umugore wanje naramukoye bro oya ho amafoto yamushikiriye gute ni wayamweretse canke vyari bimeze gute yatoye telefone yanje kandi urazi twebwe abantu b'abakobwa ukuntu tumeze turafata telefone umugenzi ni nkuko nawe no gufata telefone yanje nkifata selfie biba bisanzwe injiye muri telefone yanje akaca yabona nta yabonye nawe ukaje ubumva bru wa nawe urumva ko ari ibintu biba biteye ubwoba n'agahinda aha je nuzuranya agahinda n'umubabaro mwinshi ntangere sinzi ukuntu no bivuga none ko nanye ndafise kugenda naho boba yamwitwariye cyangwe abandi bantu bakadukoranya ndafise kugenda nkavuga ijambo byagenze uku mwese murakuze umuntu w'umugenzi aje hajya mukaramukanya mwaherukana kera muba mufitaniye inkumbu nyinshi cyane kandi utegezwa kumisanzura nushake wo ube wararongoye ewana ubonye umuntu wakunda kera muciga mw'ishuri nukuri mureka gutana iwanyu ariko kuyambirana n'ibisanzwe ego umwana naco bitwaye rega nanje ndacyara umwana bazondera kandi n'umwana navyaye bazomurera none uremeye ko jewe nkubitwa ijoro n'umurango minsi yose nkubitwa rega mu rugo nukumvikana kandi huzuyemwe amahoro naho buri curya harimwe amahoro ivyo birakwiye ali ni haragera namaze kumvikana n'umugore wanje ibindi bise bizakurikira mu nyuma kubera ari no muri umwanya umugore wanje ataragaruka bari masini ibaza naho twurira hose je no sino kubesha bro navunja none si wandi uri mufukuza madana zona muvunja nini tena madami sikumfukuza nimekurudia sikumfukuza ni shavu nazimaza koma na mahembe kuko wewe sinzi ukuri kwiwe ariko yari kuye mu nzu aragenda Mugabo avuga ati je vraiment vyarashitse byari shavu kwa Gufuha sasa ndasavye yambwiye ati ikintu cyonyene ariko arirukana naco no kugira ngo abone yuko wewe wosubira mu rugo ugatahama ibindi vyari bikabanda Gufuha Yamboreje ewana jewe sinzi Yes bakunze ba Ashali TV murameze neza aho muri hose ni Elma Love mwari mutadebuki nko bisanzwe twama turi kumwe mu bintu bitandukanye kuri Ashali TV reka ndabaramutse ndabwire neza ko ndabakunda cyane aho muri hose kandi ndanabemwenesha yuko no munsi naramutse nza gutembera mu rugo rw'abandi kugira ngo tuyage bimwe canke ibindi mu bintu tumaze imisi tubana hirya no hino ndibaza muri bukaneze inkuru ya Ali Smith umuririmbyi w'umurundi agicaruka yagize ikibazo isanganya akubitwa howe amafoto n'umwigeme avuga yuko biganye hama bakahurira mu rubanza ahantu baragira aka selfie aramusoma bisanzwe hama bizana induru kuko mu nyuma arabonye ko twaragiye kurondera umushinga naye yamukubise nawe nyene twaraduhusha ariko Imana ntiyirakinga tu araheba aratwumviriza nk'abanyamwuga turi mu mwuga wacu aranatwigana nawe vyiwe byinshi bitandukanye atubwira neza yuko icyo yamuhaye igikuru si foto ahubwo hari ibindi bintu biri ku ruhande yavuze twavuze kikatwegere cyane uno mukenyezi canke umwigeme sinzi ivana ngene woshobora kuba wumva yuko vyoba kugira ngo nawe atwiganire ukuri kwiwe uko aho guhagaze ko twarumvise umugabo we ngene avuga turumva n'umugenzi we ngene abivuga reka twumvirize naho inshuti yiwe tubibaze bimwe vyinshi mu bintu twiyumvira twebwe kuri twebwe nibindi musa nabadutumye mukavuga ati reka mu gikoro kuno reka twanze tumuramutse tumwikaze kuri Ashali TV kugira ngo tubandanye nibindi turabaramugiriye cyane namahoro mumeze neza kuri twe turashima namwe ni bon natwe turashima Imana Imana ishimwe ko meze neza ariko nifuza ko muturamukiriza n'abakunzi ba Ashali TV bakunzi ba Ashali TV amahoro mwese mumeze neza ndabakunda cyane wambwiye ko umeze neza ariko je ndakuravye mbona umenga nta nturi muri mood nta munezero ufise nyene birashika
ega nawe amaryohewe iminsi yose. ariko none se uno munsi kikubabaje niki ko nzi turacari mu gatondo ka kare sinzi ko nabanda kuvyuye. Yego nari mvyutse mu kanya. Yes, amakuru dufise nko nabitangwe ndabivuga muri introduction yanje dufise amakuru yuko ntabaye ikibazo kuri wewe ndetse na Alice Smith ariko beko dushaka kure dushaka kumenya ubucuti bwawe na Alice Smith ubwo baruhuwe. Alice Smith twariganye kandi n'ibintu bisanzwe ni nkuko nawe ushobora kwigana n'undi muntu. Yego je twahuriye mu rubanza turifotora, ni bisanzwe kwifotora n'umugenzi biba bisanzwe cyane, kandi umugenzi muherukana kera naho uca imyaka 10 mubonanye utegezwa guhimbagwa. Yego ifoto mwifotozanije niyo yamubereye intandaro yo gukubitwa agahohoterwa ndetse gushikaho ashika mu bitaro ijisho riravyimba, baramuga inzara nyinshi cyane mu maso ko avuga yuko yakwiswe n'abantu batatu. Ndakeka neza yuko iyo nkuru yagushikiriye, wayakiriye gute, yagushikiriye mu buhe buryo? cyo byarambabaje buryo nabyakiriyemo, nawe uravyumva biba bibabaje nyene nk'umuntu akuze. None wombwira gute ko umuntu bashaka kumukubita kubera amafoto? Biba bisanzwe cyane, ariko hari abagabo baba bumva ko babatwaye abagore babo, kandi baba sinzi ukuntu no bivuga, ni nko gufuha. Kandi urazi ko yego mume wa mutuni sumu, ariko birasanzwe amafoto n'ibintu bisanzwe nta birebire twagize. None kumusoma ni ibintu byatari ifoto ngo ariko aragusoma kandi usanzwe uri umugore w'umuntu. Ndazi neza ko nk'ubusanzwe ifoto umugabo wawe ariko arasomwa n'undi mukobwa, ndibaza ko nawe vyo kubabaza. Mbovyo mbabaza, ariko ndamanza nkakwegera nkakubaza iyi foto umuntu mbona mufitaniye confiance nyabaki. Ese umugabo wewe ntiyigeza ko akurondera nawe muri uwo mwanya ntiyakubaje ati ibindi biki bibandanye? Kondonde wo mugabo wanje nawuzi uramutse? Yeah, ntawe nzi, that's why navuze ati twege tuyage kugira ngo tumenye ngene vyagenze kwanza none bishika ko ari akubitwa byari vyaciye mu buhe buryo. Reka jewe mfise umugabo, ahubwo jewe sindamenya ubwo kavamo. Aha nirirwa ku mahiri, ndara ku mahiri, ariko byose narabimenyereye kuko ni nkingi y'ubuzima bwanje. Ivyo ntacyo bitwaye, gusa yamuhoye ubusa. Imbere yo kaja kumukubita ntimwari mwabiyaza ko bazuka musigura ati ibintu bisanzwe twahuriye naho ni naka? Jewe tuyagiki tuyaga inama yo kukubita umuntu, oya ntibishoboka, sishobora kwinjira muri iyo nama vraiment. Oya ho amafoto yamushikiriye gute, ni wayamweretse canke vyari bimeze gute? Yatoye telefone yanje, kandi urazi twebwe abantu b'abakobwa ukuntu tumeze, turafata telefone umugenzi, ni nkuko nawe no gufata telefone yanje nkifata selfie biba bisanzwe. Injiye muri telefone yanje akaca yabona, yabonye nawe ukaje ubumva bru wa nawe urumva ko ari ibintu biba biteye ubwoba n'agahinda. Aha je nuzuranya agahinda n'umubabaro mwinshi ntangere, sinzi ukuntu no bivuga. Ego ndumva neza ko bibabaje cyane, kandi peut-être umushinga ntawe yoba yarahubutse, ariko wewe ikintu yatubwiye neza yuko atamuhoye amafoto gusa, ahubwo hariho izindi message yasanze mu telefone yawe muyaga nali ziteye ubwo atonavugira n'imbere ya kamera se kubivuga. Hajya akavuga ati ni message zatumye mbona yuko umenga hari iyindi migenderanire yari hari hagati yayo. Nukurarambeshe nta migenderanire yahataje twadufitani n'umugenzi akora mu kije bite mwariganye, nta birebire bite ni sawa nararongowe n'ibintu biba bisanzwe, gusa ni amabifu y'abantu amashari yabuze niyo baba bifitiye gusa. Kugira ngo utahe kuko yaratubwiye ati ubona kibangaha yaragiye ntashobora ati akatumurondera haba kugira ngo utahe byagenze gute uve mu rugo rwawe witahira ugaruke ngaha mu rugo. Narakubiswe ndasubira ndakubitwa, ariko hari ahantu ugera nk'umuntu w'umugore ukavuga ati kuri incuro jewe birasi, reka nekere ivyanje ngende muhira ndacyafise abavyeyi bazondera aho barereye abandi, nanje bazonshira muri abo bandi hama bandere, kuko niwo kwa muboreza igufa tureju hama bigende gute, rega urugo sinkoni.
urugo si ukubitwa urugo ntigubakira ku nkona ariko turashaka kumenya story umaze kumenya yuko ari yakubiswe ahogwa wewe wavyifashe mu gute n'igiki wakoze jewe vraiment narababaye icambere ica kabiri nagiye mbona telefone impamagara arambwira ati bimeze uku vraiment naguye mu kantu ndavuga ati kumbe vyagenze kurya narababaye ndababara ati gusa vraiment nabongeye ati nukuri mbabarira kuko jewe ivyo nta nakimwe narinzi sinomenya ahubwo je nibaza ko umugabo wanje cyagihe yaciye agira iki cyagiye yatora telefone yanje akaca yibinomero uraza abantu b'abahungu ukuntu mumeze muri butu nimero muca mugenda hariya pa uku twoshobora guhura wabonye utumessage hariya ewana ni namba muca mushiranako reje nibaza ko ari uko vyagenze vraiment je naramusabye imbabazi ndamubwira ati nukuri mbabarira jewe ibi bintu nana kimwe narinzi kiretse ko nibuka ko yatoye telefone vyakabibona nta kirenzi amaze gutora telefone akayibona nta kintu yigeza ewana nta kintu nakimwe yigeza ambaza gusa nagiye numva amakofa 3 y'umwotsi ndiyumvira ikinamoye ndabura nibaza ati ni vya bindi vya misi yose yama nkubita kuko je nabifashe nk'indya za sasita yego nuko vraiment guys birabaje cyane ndibaza neza yuko umuntu wese afise umugore umuntu wese yubatse bino bintu ntiyo bisabirako nta numwe yifuza kubakira ku nkoni kubakira akubitwa no kwavuga ngo zose zubakiye ku mahwa ariko ntizibakiye ku nkoni za buri munsi kandi nababwize kuri ko iki kintu kibabaje ariko nakucumva sinenze ko bimeze uko nenze ko ari ibintu nyene vyo ngaha bisanzwe tu ariko numva ariko ndinjira mu bintu vy'indani muri famille ntari nkwiyeje gushikamo but ko ndabishitsemo reka neza twinjire ku mizi mbaze iki kintu kuko kirakuze kubera iki mutiyumvira kugishira mu muryango kugira ngo umuryango ugihagarukire canke bije mu butungane birangire urya ndakubwire bavuga ngo imyenge y'inzu imenywa na mweneye mu bisanzwe hari ibintu byo kujana muri famille n'ibintu bitari byo kujana muri famille kuko umugabo ko twebwe abagore twubakiye ku bintu byinshi si ibintu byo byose tugenda hajya ngo turiko turavuga oya aragukubita amakofura yamira arakugirira byose urakira kuko nivyo uba wemeye uravyakira ariko ubanze kubona ko byarenze inkombe urafise kwifata decision wewe nyene ubwawe ukavuga ati je vraiment birase ubu nubona yuko azabavuga ati wahokanye kubera ujya ari wawe wowe yavuze ngo wakunze ubustare ukurikiye abantu ngo bubutentire mu mutwe akavuga ati rero nimba yahisemo kugenda umva yagiye kugira ngo amukurikirane akavuga ati vyabo ni nahora niyumvira n'ivyo tu yahisemo kumukurikira oya si ibyo marove burya ndakubwire kwawukana kwanje nawe ni kubera misi yose ntama urugo rwanje nta mahoro rurimwo burya hajya nta mwana mufitani turafistaniye umwana umwe Nubwo reki mutiyumvira ku mwana basi mugiye mureze uko umuhagi umwana bakeneye uburere bw'abavyeyi bose bakeneye mama bakeneye papa ndetse n'ibindi bitandukanye ariko iyo habaye deception hari ibindi byinshi usanga umwana adashobora kuronka umwana acakura afise uwundi muti mutandukanye pense cyane ku mwana wanyu kugira ngo mwubake urugo rwanyu neza burya ndakubwire marove ego umwana naco bitwaye rega nanje ndacyara umwana bazondera kandi n'umwana nabyaye bazomurera none uremeye ko jewe nkubitwa ijoro n'umurango misi yose nkubitwa rega mu rugo nukumvikana kandi huzuyemwe amahoro naho buri cujya harimwe amahoro ivyo birakwiye Tamugo avuga ati Jeffrey vyarashitse igari shavu kwari gufuha sasa ndasavye yambwiye ati ikintu cyonyene ariko arirukana cyo no kugira ngo abone yuko wewe wosubira mu rugo ugatahama ibindi vyari bikabanda Gufuha yamboreje ewana jewe sinzi yo bizoherera je nawe Jeffrey Marake vini divorce direct kabisa bizoherera nga mu muryango wose giretse ashana abanyogokuruza baje Okay. Hano onya uri ni kwa mama na papa ni mu bavyeyi warashitse urabiganira ingorane zahabaye bo bikintu bavuga niki Okay je narashitse ndabiganira ndababwiye ati je mu rugo rwanje bimeze uku kandi
nje ngaha ubu tagisubirayo sinzosubirayo raba ndabereka kwanzi no mu mugongo yaramboreje igufa mukunkubita nimba ndumuntu nimba ndinka sinzi navuze ati jewe vrema raba ahubwo bambwiye ati wari waratevye mwana wacu wari waratevye yani nawe wana support bakiye hapo ubona bavuga ati bana igumira hawe utwirere ego ndarya bamico shaka vrema sinidog ico shaka nico bam ico nabuze naco nawe uravyumva ariko nshashaka kumenya akantu kamwe kuva aragira ikibazo akaja akagwara akabwira ati je nakubiso kandi bampora wewe warigeze uvuga ati kansimbe nje kuraba umugenzi wanje ingera merewe naragiye nararize urazi kurira nasanze amaso umenga yose ari hasi birantera nubwo ku buryo mvuga ati vrema uyu muntu je ndabiravye sinitaye ko ari umugabo wanje twabyaranye ibiki vrema urakwiye kuja kwitwara mu butungane bakabatunganiriza kuko agateka kazi na muntu karubahirizwa yego cyane ariko ali jige twaganira ndamubwiye ikintu cy'ubutungane yanyishuye ati je sinzokwitura ubutungane aho yaciye nanje niho nzoca nzomenya ikindi nkora bisigura ko hariho ibindi bintu ariyo bari karapanga bitari vyiza ku mugabo wawe coco iyo ucumvise nk'ico onya we wumva yuko woshikiriza iki ceco noshikiriza nuko yo kwitwara bakamutunganiriza kuko none nk'ubu je canishira mu kibanza ciwanje tiyo yapfa jewe mbafise ishushi yahe urya mugabo nawe abafise ishushi yahe si kwambika ibara umuryango nanje casigara ndatukwa kuko bavuga ngo umuryamba umwe nuko nyene nuko byari kugenda isigura yuko kuri no mwanya rero ikintu kiko kirakogwa mu muryango canke kuri wewe na Alice Smith cyo bari cyo kugira ngo ibintu bisubire bije ku murongo jewe mbona narashitse muhira ndababwira ukuntu vyose vyagenze ndabiganira imvo n'imvano ndababwira ati vyagenze uko bimeze uko ndababwira n'urya muntu yakubise uko bimeze mbo ikintu bambwiye ati mwana urya se umugabo muto bazovyihereza so umugabo muto bavyovyihereza ari babiri mbo nimba bazoja mu butungane nimba bazoja hariya bakabiheza nivyiwabo kumenya ariko ni wabitanguje rega ni wabitumye umva ni ucine hajya ni uvuze guhagara ku bwari uko ahogwa wewe ce ndafise guhagara kandi cebyo mvuga birumvikana none ko nane ndafise kugenda naho bo yamwitwariye cyangwe abandi bantu bakadukoranya ndafise kugenda nkavuga ijambo vyagenze uko mwese murakuze umuntu w'umugenzi aje hajya mukaramukanya mwaherukana kera muba mufitaniye inkumbu nyinshi cyane kandi utegezwa kumisanzura nushake wowe ube wararongoye ewana ubonye umuntu wakunda kera muciga mw'ishuri nukuri mureka gutana iwanya ariko kuyambirana n'ibisanzwe ariko je ndashaka kuri message ko bavuga ngo yarakubesheye inyuma y'ugo rubanza ari ntwasuye kuyaga muri telefone twoyaga gute telefone yacarumena inomero je nibaza ko yazitoye none ahubwo nanje fisi kibanza inimero yari wayironse umunsi wa fete canke wari usanzwe yifise mu telefone mwari musanzwe muyaga na twari dusanzwe tuyaga twari biyagore mwari musanzwe muyaga rero ivyo dukeko niyo wavuze ati jewe ikintu cyonyene namukubitiye siziga foto vyo vyari ibintu bisanzwe mugabo hari izindi message nagiye ndabona ziri mu biyago nabonye umenga hari aho bihuriye n'iga foto birasanzwe nivyo ndi nariko ndakubwira umuntu akubwiye yambo ni sawa umeze neza misi yose umwanya wose none twebwe raza abagore dufise kuba turiko turateka hajya dufise kuba turi kuri televiziyo kuba turiko turaraba amafilme biba bisanzwe ariko telefone hari umwanya wa telefone urashobora gukoresha umugenzi akwandikira mw'ishuri birasanzwe nta complication birimwo sawa uno munsi nka message wohereza umugabo wawe niye ko arashaka gusaba yuko ugaruka mu rugo kugira ngo ibintu birangire kuko hajya ntazibana zitakumana amahembe sivyo none ico tucumvikanye nivyo ntakibana ntazibana zitakumana amahembe kandi kwango kwari ugufuha bisanzwe tu n'urukundo bavuga ati je ndamukunda n'umutima wanje wose kandi ngira ngo ndabikora kugira ngo nirinde ndinde n'umugore wanje
wirinde reka shareka ariko arankubita katangirira impuhwe arankubita nk'inka hamaje ngo dusubirane Imana yampaye nkamuva iruhande yarakoze ubunuzi amahoro n'umutekano. Message basi kwake message basi umurungikirani. Message no murungikirani bamanze baheze n'ujya muntu ariko je akure no mu mutwe kugaruka muri rujya rugo rwiwe ni yitwengereje sishaka. Umwana no musari waramuzanye canke umwana araryamye hajya. Afise imyaka ingahe? Afise imyaka 3. Guys rega umwana yakuze. Uso mtoto inabidi arudie ku masomo sasa akienda ku masomo ana baba. Jane vyiwe rega ndakubwire Mibaza ko abantu bose babayeho kubera ba papa wabo barabayeho n'ifuvyi zirabayeho. Bakunze ba Charity cindabuza nico mvuga. Walaye urubanza bujya neza ko ari ibintu bisanzwe tuvyo guhera ku mbere ibindi birebire je ntigeze menya sasa je ninjiye muyabira. Nje murabira mwabangene je nkora kugira ngo ndabashikanira inkuru mugo wasanga ko nijya mu bindi ibi ba family mintabingaye mwaje. Mintabingaye mwaje plus. Sasa umva je nshaka tugira ikintu kimwe sivyo nimba bishoboka ariko turabikoreye inyuma ya kamera mitonge tubice aho we wumva ko wifuza ko vyoca kugira ngo ibintu bihere usubire mu rugo ubaka urugo rwawe ujenge bunyumba sivyo byo nivyo wawe sha journalist awe nikubariye kwanza nyemerera ndakwemereye mubiki tutaongea kwanza tuelewa uzoza kunyubakira urugo rw'iwanje nivyo wawe kumenya jewe hari sinzosubirayo sawa mama nisame basi yes bakunze ba Charity TV murumva neze ngene ibintu bimeze ibintu ntivyoroshe na gato ariko peut-être twamenye vyinshi twumvise vyinshi uwo afise agahinda kenshi kadasanzwe yatwiganiye ingene abayeho mu buzima bayemo n'urya mugabo wiwe ariko natwe yaduhakije muri ko rubando yarankubise n'amazi aransesa ko muravyibuka sasa ni ibintu bisanzwe ariko vyose ni ibintu byo kugira byo gukomeza ducukumbura kugira ngo tumengene ibintu twobije nabije mu ngiro bive mu ngorane nkizi ariko tubabwiye neza ko tubakunda cyane kandi turakunda ngene mudushigikira mutwitaho gira partage kino kiganiro kugira ngo abandi bose bashikirwe ariko kandi nongera mvuga neza yuko ku muntu wese yafise ino ngeso yo gukubita abagore mu nzu guys hage mu mukenyeza afise kandi gaciro sasa kwanza ndakubaze kibazo we kukubitwe hariho ibigo bijeje gateka ku mukenyezi kure ko tarigere uje uvuga ati reka ngende nje kwitwara nzokwitwara ni haragera azogeragera sako panabakia ni usamo nibamanze kwanza bavuze urya abahezanye nanya nzokwitwara warubizi nzokwitwara mimi nijua binaishia hapa basi unajitulia zako ni wawe sha ni witwengeresha waruzi iri gufa yambajeje mu mugongo ko bizokwijwana inigezwa kuvyerekana abantu nganize nanje mimi sina tena cha kusema guys je ndabakunda cyane mwakoze kudukurikirana kandi abwire neza ko je nzogira ibishoboka byose kugira ngo ndayo kari cyo ariko bidakunze naho ntakundi je nanje ndi umuntu kandi babanda je ndacyari muto ari vyinshi usanga umenga je sindaje kamo kweri nkibi ni bitu bikubwa sana misi afikiyaga so wadukurikiranye wese yakoze cyane ko nanje ndagushimira kumenya basi wampaye ariko umbabarire cyane kuba ndakwibukije ibiri kubera kubabaza ntangorane wezagire cyane nanje Imana ibampezagire mwese mwakurikirana kino kiganiro ciao